Nyibutsa akaranga, nyibutsa akaranga, nyibutsa akaranga. Ndabahaye amahoro mwese mukunda imico n'akaranga by'Uburundi. Izina ry'uwanje ni Feliciano Bankunguka, muramenyereye mu kiganiro Nyibutsa akaranga gica ku muhora wa YouTube kuri Nyibutsa akaranga TV. Ego igikorwa ni ca kindi nyene, ni kubandanya dutohoza imico n'akaranga by'Uburundi, tukarondera vyiza tukabigenderako, kuko imico yacu twasanze irimwo ibintu vyinshi vyubatse igihugu dushobora kugenderako, n'ubu bikabandanya bidufasha kugira ngo tubandanye twubaka ikibano ciza. Twarize ibijanye kurekuriranira, ingene abarundi bari barubatse umuco wo kurekuriranira. Turabona n'ibindi bitari bike, ingene basenga kera babicije ku mwami Kiranga. Mwarabonye Kiranga uwo ari we, twaraberetse yuko Kiranga yambara intutu, ivyo mwaravyumvise yuko yiraba ingondo. Uko kwari ugusenga kwa kera, mugaca mubona naho gusenga kubu ingene muja mu masengero. Urumva turumva ukuntu turakurikirana ukuntu ba kera bari babayeho n'ingene ubu natwe tubayeho. None rero n'ubundi kugira ngo tubandanye tumenya imico n'akaranga by'Uburundi, hari udukoro twinshi nabateguriye, mubandanye muryoherwa n'ivyo biganiro ndabashikiriza. Ubu naho mwumvirize iki kiganiro twagiranye n'abakurambere bahariya Inkoma. Mwumvirize aka gakuru, murakoze. Come notable, on devait d'abord. Utaratigwa rero urumva ntiyaca ku rukomero. Mwese mukunda imico n'akaranga by'Uburundi, ico nagomba ko mwumviriza, ndibaza mwacumvise. Abakurambere bati uwutaratigwa mw'ibanga ryo kubandwa, uwutaratigwa mw'ibanga ryo kubandwa ntiyashobora kwatigwa mw'ibanga ry'ubushingantahe. Ico ngira ngo mwacumvise. Ntiyaja ku rugomero uwutaratigwa, kandi ntiyaja ku rugomero igihe bariko barabandwa. Hari umugirwa wo kuja ku rugomero, bavuga ngo n'ugushoka ibiyaga. Aho rero uwutarabandwa ntiyaba afise uburenganzira bwo kujayo. Urumva rero hariho imigirwa ihambaye y'ubuzima bw'igihugu, naho nyene wabanza kuba waratiwe mw'ibanga ryo kubandwa, hanyuma ukazobona gushikira iryo banga. Nico kimwe no kurongora canke kurongorwa. Uwimirije kurongora canke uwimirije kurongorwa nawe nyene yabanza guca mw'ibanga ryo kubandwa. Ni kuvuga mwumvise rero harya inkuru batubwira nuko umwana ataba yemerewe kuja muri iyo migirwa yose yo kubandwa. Umuntu yatangura kuja mu migirwa yo kubandwa bamaze kubona yuko akuze, aciye ubwenge. Aho hari nk'harya babona yuko hageze ko yubaka. Hanyuma rero mugaca mwumva yuko rero ugomba kwatirwa mw'ibanga ry'ubushingantahe kugira ngo azobe uwutunganiriza abantu, nuko yabanza kuba yabanzwe nande? Na Kiranga. Akaba yarize kugumya ibanga, kuko kubandwa wabwirizwa kugumya ibanga. Mbere baravuga ngo ibanga ntirigoye kuronka nko kurigumya, kandi urimenye rikakumena inda. Urumva rya ibanga cyari ikintu gihambaye. Wabanza kwatirwa mw'ibanga ryo kubandwa, hanyuma ukabona kwatirwa mw'ibanga ry'ubushingantahe, ukazobona gutangura gutunganiriza abantu. Uca wumva yuko rero kubandwa wari umugirwa uhambaye mu buzima bw'Abarundi. Bavuga ngo uwubandwa ntabangikanya.
ubandwa ntamarabiri, wabwirizwa gushira ku mutima ico gikorwa urimwo, ico gikorwa ushinzwe no gutunganiriza abantu rero waba wemeye yuko ubwirizwa gukora ico gikorwa n'umutima wawe wose, mbere ukanarahira yuko uzotunganiriza abantu utaravye nkunzi n'abavukana, wabwirizwa kubanywanisha utagize aho uhengamiye. Bavuga ngo uwuca urubanza rw'abavukana agira ane? Ararangamiza. Nuko rero mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi, nico nagomba mwumve yuko ugomba kwatirwa mw'ibanga ubu ayandi mabanga batirwamwo mu bijanye no gusenga, baratirwa mu busaseredoti, bakatirwa mu budiyakoni mu mashengero atandukanye, turumva bitwa abadiyakoni, abatirwa mu bupasitori. Aha n'ubu ico gihe naho urumva rero utera intambwe wagomba kubanza kuba warabanzwe kugira wubake urwawe, kugira utunganize abantu mu bushingantahe, wabwirizwa kuba warabanzwe. Umushingantahe rero umaze kuba warakuze, ntube uratirwa, ntiwashobora guhabwa intahe. Utatirwa kwa kiranga ntiwahabwa intahe. Wumvise n'akazina baguha, ntiwakurikira n'abandi ku rugomero. Akazina bakwita uwo muntu yitwa Zena, yitwa Zena, ngira mwaciye mukumva rero. Uwo rero ntiyaja no ku rugomero, yararindira rero akatirwa mw'ibanga ryo kubandwa, akabona gushika ku rugomero nk'abandi, hanyuma agaheza akatirwa mw'ibanga ry'ubushingantahe. Camwumva namwe ingene abarundi bafata ibanga ryo kubandwa. Nuko rero mwese rero mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi, turabandanya tuyaga imico yacu. Murumva yuko uko abarundi bayakira kugira bubake ikibano ciza. Nuko rero tubandanye twiga imico yacu. Ikiganiro c'uno munsi rero tukigarurize ngaha, tuzosubira kuganira mu biganiro vy'ahanyuma. Reka ndabasezere mvuga nti mugire amahoro, murakoze cane. Nyibutsa akaranga, nyibutsa akaranga, nyibutsa akaranga.